Yes, inshuti bakunzi ba Peace International TV, reka tubaramutse. Nitwizere ko mumeze neza ahantu hose muherereye. Turamutse abantu bari mu gihugu, abari muri Afrika, abari mu Burayi, abari muri Amerika. Umuntu wese akurikirana ino channel yacu, reka tumuramutse. Harabo duha mwiriwe, harabo duha mwaramutse, bitewe n'ikibanza urimo. Reka kandi dushimire abantu badushigikira, harabakoze subscribe, harabagira share, harabagira comment. Mwese reka tubashimire. Reka kandi tubahe n'ikaze muri kino kiganiro kindi twabateguriye, kandi ni kiganiro ciza twizera ko kiza kugufasha, kuko dutegura ibintu byinshi kugira ngo bigire ahantu bikura umuntu, bigire n'ahandi hantu bimushikana. Kuri microphone muri kumwe na Pacifique Nduwimana, kandi cameraman ni Papitex nkuko bisanzwe. Uyu munsi umushitsi yatugendeye muri office bamwita Devis, Audry Devis. Nibaza yuko muri ko muramubona cameraman ariko aramwerekana, reka kumbure byinshi arabyivugira, ariko ni Audry Devis. Reka tuguhe ikaze tukuramutse. Ni sawa? Ndabaramukije nanje nongera ndamutsa abakunzi ba Peace International TV bariko baradukurikirana kuri uyu munsi. Yes, ni Audry Devis. Hari rindi burya zina ubufise? Nitwa Ngabire Audry Devis. Nkabasanzwe umumenyereza wa sport. No munsi nkabanagiriwe amahirwe yo kuba umutumire hano muri bino bigo byanyu. Ni Audry Devis nkuko abivuze, no mumenyereza wa sport. Ni naco uyu munsi tugiye kuvugana ko ikintu cha sport mu gihugu turakizi, mu mashure burya hariho ngo n'amasaha y'ama sport mu mashure yaba ma university n'ahandi, hari n'ahandi usanga bafise imisi ya sport mu miryango n'ahandi. Nico kiganiro tugiye kuganira ko, niyo topic dufise uyu munsi. Devis nk'umumenyereza, kumbure ibintu bya sport urabizi, waravyigiye, uri umuhinga wabyo. Sport mu majambo avunaguye umuntu yakivuga gute? Abantu benshi bakunda gukoresha iyo jambo sport, ariko tugerageje gushira mu rurimi rw'ikirundi anovuga ni imyimenyerezo ngorora mubiri. Nibaza ko no bangerageje gushira mu rurimi rw'ikirundi. Iyo myimenyerezo rero ngorora mubiri, ahanini umuntu ubwiwe niwe afata ingingo yo kuyikora, akagira amahitamo, agafata ingingo yuko agomba umubiri wiwe kuwukoresha. Kujya umuvyeyi atera umwana akamugorora mubiri, akamugorora mu ngingo zimwe z'umubiri, kugira ngo umwana yumve ko amerewe neza. Yego, no kugira ngo umwana yumve ko amerewe neza. Mu majambo make, natwe tugira iyo myimenyerezo canke ikarashishi, niko mpora numva n'abandi babivuga, kugira ngo imibiri yacu imere neza. Mbega tutaraja kure kugira ngo tuvuge ibya sport no kwiruka gusa? Sport ntabwo ari kwiruka gusa nkuko mubona bamwe babikora nka ba Francine niyo sawa, kuko tuvuze ko ari kwiruka gusa abenshi boca babiheba cyane bakabivamwo. Ariko sport ni imimenyerezo ngorora mubiri ushobora no gukorera aho usanzwe uri, bivanye no ku rugezo wewe uriko no kugomba gushikako. Aho ndatanga akarorero, hari abantu bafishe ibiro byinshi, abantu bavyibushe, nabo barahamagarirwa gukora iyo myimenyerezo, bagakora iyo sport kugira ngo nabo amagara yabo yifate neza. Musanzwe ngira ngo kumbure mubibona rimwe iyo abaganga ba docteur bariko barandikira abantu yuko bateza kugira sport bivanye n'ibiro bafishe cyangwa amagara yabo, kugira ngo amagara yabo bashobore kumera neza. Niyo mpamvu rero sport ntabwo ari kwiruka gusa, ahubwo kwiruka ni kimwe mu ngingo nyinshi zigize novuga nti iyo sport. Mbega nk'ubu umuntu bivanye na shwa yiwe, sport ari abiruka, ari abayikorera aho bari. Hariho abakinyi bagiye bakina imipira, hariho abakina amatenisi, hariho abakina karate, hariho abanyongo dukinga. Mbega ivyo nabyo ni sport canke no guca amafaranga? Ubundi bwo sport ziri ubwoko bwinshi cyane.
ziri ubwoko bwinshi cyane ku buryo yaho hari n'ibyo bavuga bati ni sport collectif na sport individuel. Ibyo baranabivuga ku maje collectif je individuel. Ndaguha akarorero nk'abakinyi ba basketball. Abakinyi basketball ni sport ushobora kugira uri mu mugwi w'abantu kugira ngo muterane intege ibi vya volleyball vya football. Ariko ndaguha akarorero ka sport des arts martiaux, no kuvuga ngo iyi mikino abenshi bakunze kwita ngo ni y'ukugwana. Iyo mikino nka za karate, za taekwondo, za boxe, n'umukino wewe ufata ingingo ukaja ahantu ukakina sport, noneho akaba ari ufata ingingo ukaba uri gukina na wewe na adversaire wawe. Iyo mikino akenshi nikuyenze kumenyekana cyane nk'iyo mikino nariko ndavuga ya collectif nka basket, aho abantu baja ku kibuga bakarorera umugwi uhuza n'uyundi, ariko zose zitwa sport. Aho harimo za atletisme, kwiruka, hariho ivyo koga, mu gusiganwa koga, hariho ibibaja mu masare za gym tonique, sport abantu bagirira ku ndirimbo. Izo zose zitwa sport. Ni kuco gituma rero twebwe nk'abamenyereza duhamagarira abantu bose kwijukira gukora iyo myimenyerezo ngorora mubiri. Ariko igikuru nuko ndashima ngaha mu gihugu iwacu kubera ko novuga ni urugezo igihugu kigeze ko nuko abarundi bose bariko barijukira iyo myimenyerezo. Mu myaka yahera warabona yuko umuntu mubwiye kugira sport mengo nivyo abantu bafise umwanya mwinshi canke nivyo abantu badafise ico bakora, ariko uyu munsi urabona yaho umuntu afata amasaha yiwe ugasanga ari abarundi mbere kuja ku kazi babanza kugira sport canke inyuma y'akazi mu buzima bwa misi yose bagatahura yuko bateza kugira sport. Ivyo mugiye gutembera ahasanzwe hagirirwa iyo migigo ya sport murasanga ari abantu benshi ku rugero rwinshi riko ragira sport. Tugahirirwa duhishije yuko n'amateleviziyo amwe ariko arijukira gucishamwo ivyo biganiro, na cyane cyane ku munsi wa gatandatu murabona kuri RTNB2 baracishamwo rimwe abantu bariko baragira sport. Ivyo rero bigatuma yuko n'umuntu avuga ati sinashoboye kuva muhira ariko agashobora kuja kugira imimenyerezo ya sport. Ubwo rugero rero turagenda ndarushima ku izina ry'iwanje, ariko naho hakiriho urugezo tutarashobora gushika ko mu gihugu iwacu. Hariho abantu kenshi bagenda bakagira marche, tufata akagenda nk'amaguru. Urabona ubonye mbere n'ibibazo by'igitoro ugasanga yafashe umwanya kugenda n'amaguru. Mbega nawe abaye yakoze sport nta yindi akeneye? Ego cyane nayo ni sport nziza cyane. Ico ntemera gusa ni hariho novuga nti association cyangwa amashira hamwe ajya hamwe bakagira iyo marche, ariko igikuru gikwiye kumenywa ni mbega uwo muntu imbere yuko ajya muri iyo sport afatiki yihereza iki, afungura iki, canke inyuma yo kugira iyo marche, inyuma yo kugira sport uwo muntu araheza akihereza iki. Kuko muzosanga hariho abantu baje hamwe bakagira iyo marche nziza cyane bagafata urugendo rutari ruke, mugabo ugasanga kumbure umuntu uko yaraye n'imyaka agezemwo icyo yavuye muhira yihereje, canke inyuma y'iyo sport aca afata iki. Hariho nka usanga bari mu association bagaca bagenda ahantu bagafata ka Amstel bakagasoma inyota igahera. Rero sa ivyo novuga ni ibintu bihushanye nuko umuntu yategeza kwifata imbere yo gutangura sport canke inyuma yo guheza sport. Kuko umubiri turawukoresha, ariko kandi turafise ukuntu umuntu ategeza kufungurira aho icyo awuhereza kugira ngo umuntu agumane amagara meza. Aho rero niho muzoca musanga kenshi abantu bavuga bati nakarafise ingwara kanaka, afise diabete, ngo none kwagira sport umuntu yagwaye iyo ngwara gute. Tukibagira yuko nubwo umuntu abagira sport ntari kuriwe guca afata ibyo novuga mu gifaransa bita ma sucre ajouté, ibi dusanga nko mu maboisson. Ugasanga umuntu nko ku munsi yirirwa nyo ifana zitatu kubera ko hari izuba muri centre ville canke ari kwarondera ubuzima hari hose, uko anyotegwa akihereza ifana yafana rimwe bimwe twita sucre ajouté, akamara umunsi wose atanywa amazi, adashobora gura icupa ry'amazi ngo arinywe. Noneho ngo ni kubera ko agira sport. Ivyo rero ntaho bihuriye no kugira sport, canke ugasanga ko kubera ko yagize sport nyinshi akumva ko ari kuriwe kunywa Amstel canke ari kuriwe kunywa za bieri, mukavuga ngo kubera ko nagize sport ngo isukari ntacingira. Ivyo rero ni ibintu bihushanye cyane n'ivyerekeye sport.
sport kuko iriya sport ugira ntabwo iza kugukuramwo kimwe nita sucre ajouté no kuvuga rero abantu benshi bibaza bati kubera ko nabaye umukinyi rurangiranwa cyangwa na kozi sport yi akumva umengo arazi ivyerekeye sport ariko igikuru jewe mvuga sport yose mu buryo novuga nti buteye imbere sport ijana nico bita nutrition no kuvuga kumenya ivyo umuntu akwiye guhereza umubiri inyuma canke imbere canke mu buzima bwa misi yose kugira ngo ashobore gushika kuco yifuza rero kugira sport na cyane cyane ndavuga mu bantu bamaze kuja mu myaka iri hejuru ya 30 kugira sport vyonyene ntabwo bikwiye ahubwo bakwiye kumenya ikintu discipline cyo no kwita discipline ingingo zo kwigira haba uburyo bagira ko sport kuko niyo sport naha tuvuga ko ari nziza mu magara y'umuntu iyo uyigize nabi ukayigira ku rugezo rutarigo ishobora kugirira ingaruka mbi cyane nico gituma rero novuga nti abamenyereza le coach nico gituma bahari novuga ni ndashima abamenyereza bari muri iki gihugu cacu bamaze kuhaba baramaze kugera kwerekana ibikorwa bidasanzwe wagenda mu masare hari basanzwe bagiraho iyo mimenyerezo ku rugero novuga ni gw'imigwi urabona yuko ari abantu bariko baragerageza kurondera cyane ku rwego rwo hejuru kugira ngo bashobore kumenyera bafasha abakiriya babo nubwo natwebwe kumbure hatoba habuze aho bitagenda neza ariko nico gituma navuga no umuntu wese ashaka kugira sport yogerageza bakaza barayigira bafishe umukoce kugira ngo mufashe gutahura ku rugero rwiza amenye sport agomba kugira ko niyo atagomba kugira ko ndaguha karorero iyo umuntu agize sport nyinshi hanyuma mu nyuma ntafungure bikwiye canke ngo amenye ivyo imfungurwa ateza kwihereza urugero rw'amazi agomba kunywa ko abenshi muzobumva bagwaye malaria bagwaye ama insuffisance quoi no hari ingwara dishaziza zikurikira zivuye ku buruhe no kutamenya ingene agomba ku récupérer muri ziriya nguvu yatakaje canke ari amazi yatakaje ndagwa nk'akarorero nko mu vyerekeye urugezo umuntu ategeza gufata kwa amazi hariho umuntu wese agomba kunywa amazi ku munsi bivanye n'ibiro afise nibira afishe ukamenya utugiye uko ndi muri kategori y'ibibiro ngomba kunywa amazi angana gutya ku munsi tutararangiza coach Devis nagomba kukubaza kino kibazo mbega sport n'ubuzima ru Kristo urabona ko abarundi benshi turaba Kristo ivyo bintu hari isano byo bifitaniye birafitaniye isano rinini cyane muri Bibiliya bavuga ngo imibiri yacu ngo ni ingoro ya muhemu yera canke ya mutima mweranda no kuvuga ko tugomba kuyigirira isuku tugomba kwitaho imibiri yacu muri ko kuyitaho rero hariho kuyigirira ya myimenyerezo ngorora mubiri nababazwa cyane niyo mbonye abakozi b'Imana usanga batagira sport batagira iyo myimenyerezo ngorora mubiri none ugasanga yaravyibushe ugasanga azoza gutangura ya sport aruko docteur imwandikiye n'ikintu kimbabaza cyane nararyohewe narafa pasi naramubonye evangeliste Manisha ari muri fitness ari kwagira sport n'ikintu kiryoshe cyane kubona abakozi b'Imana babitaho kugira sport ukabona abapatiri bariko barakina basket n'ikintu kiryoshe ariko kubona umuntu yakuza agira sport none hatanga igikuba c'Imana agaca vyibuha igwa risonze cyane ndavyumva ni vyiza ariko ugasanga umuntu yaravyibushe yahora afise tana ya sport ifuko babikoresha iyo tana abamasengera kuorganiza agategura ndavuga ni iyo myimenyerezo abajeune bakiri bato inkumi n'imisore bagakina iyo mikino nabo bakajamo bagakina kugira ngo abana b'Imana bumve ko nabo iyo sport shobora kubahuza bakabaho mu bumwe biyumva uko amagara yabo ameze neza cyane ego niyo mpamvu duhamagarira abantu bose amasengero bakozi b'Imana bose kugira iyo myimenyerezo ngorora mubiri murakoze aha ni kuri PC International TV turiko turaganira ku vyerekeranye na sport turi kumwe n'umucoach abizi neza yavyigiye ni Audry Devis ariko aratubwira akamaro ka sport mbega none turiko turarangiza kino kiganiro kuko ndumva ari ibintu byinshi mwavuze yuko umuntu ategerezwa kumenya ati mbere yuko ngira sport mfatiki n'inyuma mpejeje mfata kino hariho abantu bakora sport nk'umwuga ushobora kubabisha ivyo nabyo birashoboka cyane ni sport nyene entere yayo n'umubiri gusa gukora sport nk'umwuga birashoboka
hariho abo bita les professionnels hariho nabo bita aba amateur abo ba amateur n'aba professionnels ntabwo bakora ni novuga ni imyitozo novuga ni les entraînements ntabwo bazikora kumwe kuko umwe ushobora gusanga akora gatatu ku munsi ubundi ugasanga akora gatatu mu ndwi urumva ni ibintu bitandukanye ico nagomba mvuge yuko aha mu Burundi iwacu biramaze gushika birahari hari abamenyereza canke aba coach ino munsi batunzwe nako kazi kandi benshi gusa hari n'abandi bakabatunza ariko bafise n'ibindi bintu basanzwe bakora abona jewe nsanzwe ndimwo noneho rero ico nagomba shimangire nuko ikibyerekana urugezo rwa mu Burundi tugeze ko dufise ico bita ama fédération menshi ari muri ivyo bya sport kandi ayo ma fédération yose arafise ico bita abamenyereza bakukira ama fédération hakabona nabo bita ba coach indépendant no kuvuga ngo abakora bigenga turamaze kugera ku byo bita hariho coaching novuga ni mu majim aya majim usanga hariho bamwe bakunda guterura ivyuma nibindi abo barahari musanga umubona nko ngaha mu gisagara ca Bujumbura mugiye mu bisagara vya Gitega mu migwa mikuru y'intara musanga abantu barubatse ikintu umuntu ashobora kugenda akagira mu sport kumbure turizeye ko muri kazoza igisagara cyacu kizoba cubatse ku buryo bishobora kutworohereza kuronka amasare abantu bose bashobora gukora mu sport bisanzuye kubera ko ino munsi usanga ko yo umuntu agiye kurondera sare akoreshereza mu sport hariho abantu bamwe atarabitahura akagomba kuzimba nko kumengo ni yende entreprise wobuzanyeho ariko mu bisanzwe abasanzwe bakora uwo mwuga bawukunda bawishimiye niyo bariko barakoresha sport biragaragara noneho twebwe ako kazi dukora ahanini uza kubona kuri kugakora neza iyo novuga ni abo twita aba client donc abo bantu koresha sport iyo bariko baragushingira intahe abo niho wumva ko akazi kawe karagenda neza jewe n'abagenzi banje turiko turegeranya ikintu kugira ngo tugire groupe novuga ni umugwi w'aba coach kugira ngo umuntu akeneye umukoci wese ashobore kuza akamuronka yaba umusanga muri mu masare canke umukorekereshereza muhira nubwo twari dusanzwe tubirimwo ariko tugomba kubikora d'une manière biri professionnelle kugira ngo umuntu wese ashaka gukora sport baba abanyamahanga bari mu gihugu cacu bashaka aho babasangaho umwe wese abayumva ko ari en sécurité novuga yisanzuye ashobora kuronka uwo mukoci ikindi novuga nuko uravye urugero Uburundi ruriko burya igihugu cacu kiri mu bihugu byatanguye kwijukira uwo novuga nti iyo sport ugiye kuraba mu bindi bihugu bya Afrika mugiye kuraba nko mu gihugu cy'u Rwanda ndibuka ko muri université y'u Rwanda barafishe faculté yo bita YPS education physique mu gihugu wacu sanzwe hari iyo ndibuka ko abigisha bo muri université y'u Burundi aribo bagiye gutanguza iyo imico gisata mu gihugu cy'u Rwanda vyerekana yuko hariho n'abatama bakukuruke bakoze novuga bakoze iyo sport kandi bazi byinshi kuturusha ino munsi usanga arabigisha muri kaminuza ino munsi bandi bakukuruke mugabo iyo umuntu abegereye yumva ko wamuhaye ubumenyi bwinshi ikindi nuko abakoci bo mu Burundi bariko baragerageza gushikira ugwego novuga nti mpuzamakungu haba mu byo bakora canke mu myimenyerezo bakora haba no mu mibereho yabo ya misi yose ivyo mugiye gutembera ko muri uyu munsi mwadusanze kuri terrain muzogenda mubibona yuko umunyamahanga ashobora gushika mu gihugu cacu agakora sport kandi akumva ko yisanzuye ivyo rero nkacangira ko mpimiriza cyane cyane ku bantu bakorera mu byo bita amabiro bajya abantu biri bamara umunsi wose bicaye abo bantu barakwiye kwijukira sport abantu bitwa ko atamanya bafise kuko hari abantu ino munsi umwajije gituma itagira sport yumva ko yo afise novuga ni insiguro mu kuvuga yuko atamanya ronka ariko ikintu cyose nuko novuga ni ubugihaye amahirwe gusumba ikindi kuko udashimye gufata uwo mwanya ngo usiga umwanya wo gutunganya amagara yiwawe ejo canka hirya ejo uzoja kugira ya sport docteur aruko ayigutumye kuyigira niyo mpamvu rero ni vyiza ko umuntu amenya yuko akwine umwanya wo gutegura ukugorora wa mubiri wiwe nabavuga ni imyimenyerezo ngorora mubiri urakunda kumva nk'abantu umva ngo agwaye ngo nerf sciatique agiye kwa docteur umwanya kenshi babandikira sport
kugira ngo musculation imitsi gororoke. Ivyo rero urumva ukasanga je muri bya bindi none uri kuramugisha sport akakubwira ati iyo menya nkabitangura kera ino musi mbandi ngaha. Ivyo turanabibona ku bantu bakuze bagiye baragira iyo myimenyerezo ngororamubiri uko bikwiye kandi bitegerezwa. Murabona yuko ugiye kuraba hamwe n'ubanganya imyaka usanga ari umuntu mengo aracyari umusore, aracyari umuntu ari jeune agumana inguvu. Ivyo rero iyo sport kimwe mu bintu ifasha gikomeye harimo kudasaza n'ingoga, hari kugumana inguvu, hari kugira amagara meza, hari kubana neza n'abandi, hari novuga nti kutagira ico bita depression mu gifaransa. Murumva abantu baba mu bihugu byo hanze kubera ubuzima bwo kwibako benshi bagize depression, ariko yo umuntu ubona ko agira sport kaja mu bandi akagira sport iyo yose biramufasha gukemura ibibazo bimwe bimwe, akaba umuntu yumva ko yiyizeye, umuntu ashobora kumara umwanya ari ahantu atekanye, ashobora gutunganya ubuzima bwiwe atakibazo yumva afishe. Murakoze. Ni kuri kano kamo nyine turangirije ko kino kiganiro, kumbure n'ibindi tuzoza turabivuga ko uyu muhinga ni Devis coach azaradufasha kuvyerekeye iyi sport kugira ngo abantu batahure byinshi kuvyerekeye sport. Nari ngifise n'ibibazo byinshi nakubaza ariko ntaco, reka ndabibike kumbure nzobikubaza uwundi munsi. Reka tugushimire ko watwitavye. Murakoze cyane. Novuga nti iki kiganiro cha sport ni ikiganiro kinini cyane kirimo ibintu byinshi kandi bishobora kugirira akamara igihugu n'ugwaruka rw'igihugu, kikababuza kuja mu binyayuramutwe. Hari benshi tumaze guhura nabo bagiye baragira sport bahora bafata ibinyayuramutwe byinshi. Ino munsi ari abantu b'abasore n'inkumi nziza cyane kandi ziriko zirafasha ubuzima bwabo gutera imbere. Ni kimwe kandi kiri mu bintu bishobora gutuma igihugu gitera imbere kikagera ku rugezo rukomeye cyane. Ndabashimira namwe ko mwashoboye kunyizera mukamamagara, n'ubundi musi mpamagaye nzogerageza kuboneka. Kuba bifuza ubufasha bwacu mu byerekeye ibya sport barashobora kuraba inimero canke mail, adresse mail bakatwandikira canke nabo bakabashikira ko mugashobora kubitumenyesha. Murakoze cyane. Email na nimero muraza kwisanga ngaha hepfo. Reka tumushimire coach ko yaje kubana natwe muri kino kiganiro kandi murumva ko ari ibintu bikomeye cyane. Reka ngushimire nawe wahebye umwanya wa kugira ngo utwumvirize. Imana iguhezagire. Reka ngusabe ukomeze gutanga bino biganiro, usharinge, ugire comment, batarabibona babibone, amasabone n'ibiki byose mudushigikire. Hari n'ibindi byinshi dukora bya mariage, bya dote, indi misi mikuru yose turabikora. Reka rero tubashimire, mwakoze kubana natwe. Reka tuvuge ngo bye bye.